Kw'igenekerezo rya 13 Nyakanga z'uyu mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Emmanuel Sinzohagera yaritavye amasengesho yo ku munsi w'Imana yabereye mu ishengero rya Methodiste Unity Nyabugogo riri ku mugwa mukuru wa komine n'intara ya Gitega. Mu ijambo yashikirije yarakengurutse ingene yakiriwe mu kanyamuneza, aca yibutsa abari bitavye ayo masengesho uruhara rw'abanyeshengero. Yarahamagariye abakristo b'ubwo rushengero gukunda ibikorwa, kwirindikiza ca coronavirus, acaheraheza ijambo ryiwe asaba abarongozi b'ishengero kwirinda indyane izarizo zose. Mbega uruhara rwacu b'ishengero n'uruhe? Icambere ubwoko bw'Imana no gusengera igihugu, tugasengera n'abashizwe hejuru, abatuganza tukabasengera, tugasengera nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi, tugasengera abamufasha gutwara, tugasengera banyakaburamatari ba mustanteri, tugasengera abashef de zone, tugasengera abo bose bari muri ayo mabanga kugira ngo badutunganirize neza, hanyuma natwe dushobore kuza gusenga, kuko bitagenze neza ntitwoza gusenga. Mugabo tubafashe mu mugongo tukabarikiza amasengesho yacu birakunda, hanyuma bagakora neza natwe tukaza gusenga. Ariko ambavu yo gusengera abo bashizwe hejuru ni ngombwa ngo dukore. Ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye, ni ngombwa dukore. Nk'uko muri leta mvyeyi, leta nkozi bama bariko baraduhimiriza gukora, dukure amaboko mu mpuzu, dukore, kanatsinda ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Nico gituma nk'abamenye Imana dukwiye gukura amaboko mu mpuzu tugakora, ukwizera kwacu tukabushikiza ibikorwa. Umwe wese mu gisata jejwe akore agwiza umwimbu. Abaririmbyi bakore bagwiza umwimbu, baririmba indirimbo nziza zirimwo amavuta. Abasenga bakore, abanyeshure kugenda ku ishure mugakora, mukazana umwimbu mwiza. Mu gushigikira leta mvyeyi, ndakunda gusaba abarongozi na cyane cyane abarongozi b'amashengero ko turi mu ishengero tube koko abavyeyi, turongore intama n'umutima w'ikivyeyi, tugire umutima w'ikivyeyi, turiko turongora ubusho bwa data, tubarongorane umutima w'umuvyeyi mu bana tuba tuvyaye canke tureze canke dutunze. Abana baratandukanye, hariho abagwaragurika, hariho abacura abandi, hariho abafise ingeso zitandukanye. Mugabo uri umuvyeyi urabegeranya. Abarongozi b'amashengero ndabahamagira kuba abavyeyi, berekana umutima umuvyeyi mu bo barongoye. Kira noneho turakwiye kumenya yuko nk'abarongozi b'amashengero imitima Imana yaduhaye kuragira izo yitubaza, imitima Imana yaduhaye izo yitubaza. Tuzotanga raporo ku mitima Imana yaduhaye. Naco gituma kujya mu rugo ushobora kumenya ati umwana aragwaragurika reka namujyane kwa muganga, cyangwa ino mugaburira ibyo kurya bimeze kugira ngo avyibuhe, niko nabo turongoye dukwiye kubamenya, tukamenya abagwaragurika, abitonda, abakerebuka, abumvira, abatumvira, n'umuti ukwiye abo bana. Mugabo atanumwe wo gutakaza arimwo, nta numwe dukwiye gutakaza mu turongoye, ahubwo niyo yaragiye twari dukwiye kwenda kuyizana kugira ngo tuyibungabunge. Birabaje cyane kubona mu gihugu
hari intambwe ndende cyane imaze kuboneka ku bijyanye na cohesion sociale, ku bijyanye no kuba umwe. Mugabo ugasanga amashengero y'Imana niyo hasigaye injyane. Ugasanga amashengero nibyo turiko turateza ibibazo igihugu. Ugasanga amashengero atandukanye harimo gucanamwo bifatiye kuri bijya canke biriya. Birabaje cyane kubona uyu mugera usigaye mu ishengero hanze uri kurahera. Ariko ashikiriza inyigisho z'ijambo ry'Imana ry'uyo munsi, nyakubahwa Sinzohagera yahimirije abakristo b'Inyabugogo kubaha Imana, yongera abatekerera n'impanuro zitandukanye zotuma batera imbere mu kwemera kwabo. Mu nyuma y'amasengesho, umukuru w'inama nkenguzamateka yaratanze imfashanyo igizwe n'amakaye ku banyeshuri basengera kuri iryo shengero.